Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho amatora ya 2025 yoba agiye gukwega akarambaraye mu gihugu c'u Burundi, mu gihe biboneka neza ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD budashaka ihiganwa, kandi abarundi bo mu mihingo yose, amoko yose bakaba baramaze kurahira bakavuga ko batazongera kujya inyuma ya CNDD-FDD kubera ubuzima bugoye kandi buteye ubwoba buri mu gihugu c'u Burundi, byose bikomotse ku ndongozi mbi, indongozi zidakorera abene gihugu, indongozi zikorera akarwi gato cane kamaze igihe gapfukamye mu nda abarundi. Amakuru adushikira ava mu barundi batandukanye ntahumuriza, aremeza neza ko ibintu bishobora kuba bibi cane muri ano matora, mu gihe CNDD-FDD ikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo ntagire ihiganwa rizigera rubaho. Murabikurikira mwido nido ry'amakuru. Turaza no kubabwira ku majambo akomeye kandi ateye isoni umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo yatangaje ku gihugu cibanyi c'u Rwanda, aho yavuze ko u Rwanda ruhora rwiriza ndetse akavuga ko u Rwanda rwose ruhora rubesha ko rugiye kurwanya FDLR muri Kongo, ariko ko atari byo kuko ngo u Rwanda rumaze imyaka irenga 30 rurwanya FDLR. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo akibaza niba iyo FDLR itararangira. Ibi akaba ari ibintu byababaje abatari bakeya, ndetse akaba ari ibintu byongeye gushira umubano mubi hagati y'u Burundi n'u Rwanda, kuko aya magambo arababaje kandi arateye isoni mu gihe yavuzwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Nabyo nyine murabikurikira mwido nido ry'amakuru, aho musa kumenya amakuru ahambaye cane kandi ateye isoni, ndetse mukaza no kumenya amajambo atarimwo urupfasoni na rukeya yatangajwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, aho Reveriyani Ndikuriyo yifatiye mu gahanga perezida w'igihugu c'u Rwanda General Major Paul Kagame. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu usabwa nta kindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Mbere yuko tubabwira amajambo agayitse kandi ateye isoni yavuzwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, reka tubanze tubabwire impungenge ndetse tubereke ingene CNDD-FDD na Seni bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bibe amatora ndetse bazajye matora CNDD-FDD atawe iriko irahiganwa nawe. Amatora ya 2025 ibyo Prosper Ntahongwamiye avuga nta shingiro bifise mu mategeko, ariko urunani Burundi bwa bose ruri mu mutego ukomeye. Kuva urugendo rugana amatora y'abashinga amateka ya 2025 utanguye, ihangiro ry'amakuru y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD iraboneka kubuza ko Honorable Agathon Rwasa yitaba amatora. Amategeko yubakiwe ku kumukumira mu nzira zose yogerageza gucamwo yarubatswe, umugambwe arongoye yarawumwatse ku ngufu z'ubutegetsi. Sena Inyuzwa yituye yaranse guca urubanza ibyo kwiyandikisha mu matora bitarahera. Ku munota wa nyuma ubutegetsi bwasanze hari aho bwasamaye,
Agathon Rwasa na bagenzi be ntibashobora kwitoza nk'abigenga, ntibashobora kwitoza nk'abakandida ba seneri, ariko barashobora gushirwa ku ntonde n'iyindi migambwe canke inani z'imigambwe. Ibyo byahavuye biba. Agathon Rwasa na bagenzi be bari ku ntonde z'urunani Burundi bwa bose rugizwe n'imigambwe Frodebu, Cotebu, CNDD na FDC Sangira. Ibyo byatumye seni yanka kwemera urwo rutonde. Prosper Ntahondwamiye ati Agathon Rwasa ntashobora kwitoza mu runani rw'imigambwe mu gihe seneri itarimwo. Mu kwanka intonde z'urunani Burundi bwa bose, seni yitwaje ingingo zibiri: ingingo ya 112 yo mu itegeko rigenga amatora be n'ingingo ya 7 yo mu itegeko rigenga imigambwe. Seni ntiyavuze uko izo ngingo zahonyowe, keretse ko ivuga ko Agathon Rwasa n'abandi bashinga amateka ba seneri badashobora kwitoza ku rutonde rw'urunani Burundi bwa bose. Ingingo ya 7 y'itegeko rigenga imigambwe ntaho rihuriye n'ibyo gukora intonde z'amatora, rivuga ibijanye no kwinjira be no kuva mu migambwe. Mu gace ka 3 k'iyo ngingo havuzwe ko ata muntu arekuriwe kuba mu migambwe ibiri. Ingingo y'112 y'itegeko rigenga amatora nayo nyine ntaho ihuriye n'ibyo gutunganya intonde z'amatora. Iyo ngingo ivuga ibintu bishobora gutuma ikiringo c'umushingamateka kirangira. Mu gace ka 3 k'iyo ngingo havuzwe ko umushingamateka yikuye mu mugambwe yatowemo aca atakaza intebe yiwe mu nama nshingamateka. Mu kiganiro Prosper Ntahondwamiye yahaye abamenyeshamakuru muri ino ndwi, yagirije Agathon Rwasa na bagenzi be ko bari ku ntonde zibiri zidasa: urutonde rwa seneri batorewe ko muri 2020 hamwe n'urutonde rw'urunani Burundi bwa bose. Ariko hano Prosper Ntahondwamiye yarihenze cane kuko yavanze ibihe bibiri bidasa. Nibyo Agathon Rwasa na bagenzi be baratowe ku rutonde rwa seneri ku kiringo civa muri 2020 kigashika muri 2025. Azogera kwitoza muri 2025 ico kiringo cyarangiye, ari naho azohiganwa ku rutonde rw'urunani Burundi bwa bose ku kiringo civa muri 2025 gushika muri 2030. Keretse umuntu yoba arondera ingendamuvano ya ndyogo, ibyo biringo bibiri ntaho bihuriye. Nta tegeko na rimwe rivuga ko umushingamateka yatowe mu kiringo kanaka ategerezwa kwitoza mu kiringo gikurikira ku rutonde rusa n'urwo yitojemwo ubwa mbere. Aho no muri 2020 Agathon Rwasa na bagenzi be bo muri seneri ntibari bikwitoza kubera muri 2015 bari bitoje ku rutonde rw'urunani Amizero y'Abarundi. Hanyuma muri 2020 biyandikisha ko bazokwitoza ku rutonde rw'umugambwe seneri mu gihe bari bakiri mu nama nshingamateka ku izina rya Amizero y'Abarundi. Ntahondwamiye we nyine yari muri seni yemeye Agathon Rwasa kwitoza muri 2020. Yaba ibyo ariko aramwagiriza ubu bifise ishingiro mu mategeko, yari kuba yamubujije kwitoza no muri 2020, akavuga ko ari ku ntonde zibiri zidasa. Seni ntijejwe gusuzuma iyo abari ku ntonde z'imigambwe bazanana. Ahandi seni iriko irihenda cane nuko yoyo itijejwe kuraba abo migambwe ishira ku ntonde ari abanywanyi b'iyo migambwe. Ni nayo mpamvu mu byo abitoza basabwa hatarimwo ikarata y'umugambwe. Iyaba seni ijejwe ico cari guca isaba imigambwe yose kwerekana ko abo yasize ku ntonde ari abanywanyi bayo. Aha bica bigorana gutahura ingene seni yakoze ibyo bintu ku rutonde rumwe rw'urunani Burundi bwa bose. Ubwo seni ntaco yari yatumwe kuri urwo runani mu kubona yarukoreye ibitakozwe ku bandi. Uko bimeze ku migambwe niko nyine bimaze no kunaniza imigambwe. Urunani rwose nirwo rumenya abo rushira ku ntonde zarwo, si seni ibaza iyo bazananye. Urunani rushobora gushirako abanywanyi b'imigambwe irugize nk'uko rushobora gushirako n'abandi bantu bemera porogaramu y'urwo runani. Icanyuma nuko abo seni yita abaseneri bafise uburenganzira bwo kuyivamwo bakinjira mu migambwe igize urunani Burundi bwa bose. Ibyo ntibiraba seni kubera yo itajejwe gusuzuma ivyiyumviro bya politike by'abari ku ntonde.
ahubwo umugambwe wabo niwo kumbure wari kubaza abanywanyi bawo ko bawuvuyemwo ugaheza ukabafatira ingingo. Umutego ukomeye cyane ku runani Burundi bwa bose, naho ingingo zafatiwe urunani Burundi bwa bose zidahuye n'amategeko, hano haca haduka ikibazo gikomeye. Urunani rwarunguruje muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Iyo sentare nayo nyine irazwi ko idakurikiza amategeko, ica imanza za politiki nk'uko iba yabitegetswe n'abatwara igihugu, mu gihe intumbero nyamukuru ariyo kubuza Honorable Agathon Rwasa na bagenzi be kwitoza kubera CNDD-FDD ibatinya. Biragoye rwose kwitega ko Valentine Bagorikunda arongoye iyo sentare ari we yokubahuka kuvuguruza seni, kubera abunguruje ari benshi. Sentare izokwikorayo yemerere bamwe, hanyuma igumizeho ikumirwa rya Agathon Rwasa na bagenzi we. Umugambwe Aprona wa Prosperi Bazombanza we usa n'uwamaze gutanga intumbero. Aprona yasabye sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ko yokura ku ntonde abakandida bandakurikije ibisabwa, hanyuma ikareka abasigaye bakitoza. Muri ico gihe umuntu yoca yitega ko urunani Burundi bwa bose rushobora kwemererwa kubandanya kwitoza ariko rubanje gukura ku ntonde Agathon Rwasa na bagenzi we. Iki ni ikibazo gishobora gucanishamwo abagize urunani Burundi bwa bose. Biroroshe ko bamwe bashobora kugira bati reka dukore ko abaseneri ntiduhombe byose, ahubwo turondere ababasubirira. Gutyo boca basaba ibisa n'ibivugwa na Aprona. Babikoze gutyo bazoba bafashije CNDD-FDD kwigizayo umukeba wayo rutura, ariko urunani rwikuye ko Rwasa na bagenzi we ruzoba rutakaje amajwi menshi rwari rwiteze. Ku rundi ruhande naho urunani rushobora kuguma rufatanye rugaharanira uburenganzira bw'abarundi bwose. Aho naho umutego nuko sentare ishobora kugumizaho ingingo ya seni. Umutego wa nyuma nuko Agathon Rwasa na bagenzi we bazana ibyemezo ko batakiri abanywanyi ba seneri. Aho naho bazoca birukanwa mu nama nshingamateka, batakaze ubudahangarwa be n'impamba botekererwe barangije ikiringo cabo mu nama nshingamateka. Igisumbirije bazoba batsinzwe impanga urubanza bafise muri sentare ntayinyuzwa. Umugambwe uzoba wegukiye Nestor Girukishaka na bagenzi we. Uyu mutego ntiworoshe, urasaba ubugabo n'ubwitonzi bw'indongozi zose z'urunani Burundi bwa bose. Akatabeshe kuri Perezida Ndayishimiye. Amatora ya 2025 niyo matora ya mbere yo ku butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, mu gihe yari yaje avuga ko aje gukosora ibyananiranye gutunganya amatora atagiramwo umukeba wiwe mukuru wo muri 2020 bizotosekaza rwose ishusho ya Perezida Ndayishimiye. Perezida Nkurunziza naho yari yarugaye uburenganzira bw'abarundi yararetse seneri iremererwa gukora muri 2019, yongera arareka Agathon Rwasa aritoza muri 2020. Ndayishimiye niyabyanka azoba yerekanye ko we ari munsi ya Nkurunziza. Ibyo Nkurunziza yashobora kwemera Ndayishimiye azoba atanibyo ashoboye. Amatora atagiramwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu gihe ubutegetsi aribwo bubakumiriye ntasubira kwitwa amatora yo muri demokarasi. Ndayishimiye azoba asubiriye kwemeza ko intumbero yiwe ari ryogora duhuri, ariko sinibaza ko hari n'uwo bitozatangaza cane. Kugeza ubu ibyakora byose niyo bisha ndetse niyo byerekeza. Ibi byose bikaba bibabaza abarundi batari bakeya, bakabona ko iki gihugu c'u Burundi cyamaze gushimutwa bikomeye cane. Tuve kuri iyi nkuru irebana n'amatora tugaruke ku majambo ateye isoni, amajambo ababaje, amajambo atarimwo urupfasoni na rukeya atangajwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo. Reveriyani Ndikuriyo yatangaje amajambo akomeye kandi amajambo rwose ateye isoni ku gihugu cibanye c'u Rwanda, aho yavuze ko u Rwanda rugumye rutobera Kongo guhera mu mwaka w'1994 ariko akirengagiza ko
Kongo nayo kuva icyo gihe yahishe ndetse ibika abakoze ihonyabwoko mu Rwanda. Ibi bikaba byababaje Abanyarwanda, Abarundi batari bakeya babona ko ibyo Reverien Ndikuriyo atangaza biteye isoni, kandi akabona ko ibi bintu yatangaje bishobora gukwegera akarambaraye Uburundi n'Abarundi, kuko birababaje kandi birateye isoni kubona avuga amajambo nk'aya ateye isoni mu gihe isi yose yamaze gushira ku rutonde FDLR nk'umutwe w'iterabwoba, kandi ukaba ukorera mu kwaha kwa Kongo, ukaba umaze igihe uri ku butaka bwa Kongo, ariko Umurundi ndetse ufite ijambo rikomeye mu gihugu akaba yavuze ku mugarango izuba riva ko u Rwanda rwama rwiriza ko FDLR itakibaho, mu gihe bizwi neza ko ingabo z'u Burundi ziriko zirifatanya na FDLR mu gukora ihonyabwoko muri Kongo rikorerwa abakongomani biganjemo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi, ndetse amakuru adushikira akaba ari n'intumbero ishobora kurenga Kongo igafata akarere kose. Akaba ariyo mpamvu ari gukora ibishoboka byose kugira ngo arengere izo nterahamwe, kandi agaragaze ko igihugu cy'u Rwanda kiri gukora amakosa mu gihe cyo gishaka kugarura umutekano mu karere, ndetse kigashaka gusubiza uburenganzira ababwatse. Ibi byose nyine bikaba byerekana intumbero y'ubutegetsi bw'u Burundi, ndetse bikaba byerekana ko Abarundi uretse ko bafatana mu nda bakikuraho ubu butegetsi ataco buzigira babamarira, mu gihe bwifatanya n'abasize bakoze amaraso n'abasize bahekuye u Rwanda, ndetse nabo bakaba babandanije kubashigikira babafasha muri no minsi, dore ko interahamwe nka zose zamaze kuva muri Kongo zikimukira mu Burundi. Ibi byose akaba aribyo bituma Reverien Ndikuriyo azikingira ikibaba, ariko akaba ari ibintu bitazamara igihe, kuko uretse no mu Burundi, uretse no muri Kongo, n'igihe Uburundi bwakomeza gukorana n'interahamwe ntibizabuza ko u Rwanda ruzatabara, kuko ntago rwakemera ko hari umuntu ugumya ucumbikira izo nkozi z'amaraso, ndetse bakaba banafise umugambi wo kubandanya umugambi batahejeje mu mwaka w'1994. Turaza kugaruka kuri byinshi byatangajwe na Reverien Ndikuriyo, ndetse tuze kugaruka kuri aya majambo yatangaje n'ingaruka zikomeye cyane ashobora kugira hagati y'Uburundi n'u Rwanda. Byose nyine mukabikurikira kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.